Ndi niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuha ikaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Uramanuka munsi y'ino video hama ufyonde imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone cange subscribe bivanye na YouTube ukoresha. Urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Mu ntara ya Cibitoke abantu babiri bishwe mu minsi idashika ibiri. Abantu babiri barishwe mu makomine ya Bukinanyana na Murwi mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi mu minsi idashika ibiri. Amatati y'amatongo n'ubusuma bw'ubutare nivyo ntandaro y'ubwo bwicanyi. Abanyagihugu bakaba bariko barasaba ibihano ruhasha kuri abo bicanyi, aho buramatari w'iyo ntara wavuga ko amatohoza ariko araba. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo mu yandi makuru kandi ndibugushikirize hariko aravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'Uburundi, nuko ndibugushikirize ino nkuru ivuga ko mu ntara ya Cibitoke n'ubundi hariko haraba imyidogo ku bimbuye ibigori. Abarimyi b'ibigori baridoga, bamwe bidoga ko bataragurisha umwimbu wabo, abandi bakidoga ko bataronswa amafaranga avuye mu mwimbu wabo bagurishije kuri leta biciye muri ANAGESA. Basaba ko ico kigo cubahiriza amasezerano. Buramatari arabahumuriza. Umwimbu wose w'ibigori ubugurwa n'ikigo ANAGESA, ikigo ca leta, ku mafaranga 1,700 y'amarundi ku kiro, mu ntumbero yo gukingira umwimbu. Uko akaba ariko vyasiguwe na leta y'u Burundi. Ibindi vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo mu yandi makuru hariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'Uburundi nuko i Goma abanyagihugu bashasha barenga ibihumbi 17 bahunze intambara iri hagati y'igisirikare ca leta n'abagwanyi ba M23. Abantu barenga ibihumbi 17 bateshejwe izabo baranditswe mu ikambi nshasha yashinzwe mu gisagara ca Goma mu ntara ya Nord Kivu iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Ku bw'amasoko mu bagira neza, abo banyagihugu bahunze intambara ihuza igisirikare ca Kongo ndetse n'abagwanyi ba M23 ziriko zirabera hafi y'igisagara ca Sake kiri ku birometero bishika 20 uva i Goma mu mugwa mukuru wa Nord Kivu. Abo bahunze babayeho mu buzima bubi. Vyinshi navyo kuri ino nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV hama ukaba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ntanguye ano makuru ku buryo burambuye, nonyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko abantu babiri bishwe mu minsi idashika ibiri mu ntara ya Cibitoke. Abantu babiri barishwe mu makomine ya Bukinanyana na Murwi mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi mu minsi idashika ibiri. Amatati y'amatongo n'ubusuma bw'ubutare nivyo ntandaro y'ubwo bwicanyi. Abanyagihugu bakaba basaba ibihano ruhasha kuri abo bicanyi. Buramatari w'iyo ntara akaba avuga ko amatohoza ariko araba. Ikiziga c'uwa mbere yishwe azwi ku izina rya Jacques Ndayishimiye w'imyaka 62 yaciwe umutwe hakoreshejwe igipanga catowe kuwa 29 Ruhuma 2024. Uwo ava ku mutumba na zone Buhayira muri komine Murwi, akaba n'umuvyeyi w'abana 8 n'abuzukuru batari bake, yarikekwa ko ari umupfumu. Amatohoza ariko araba yatumye abantu babiri bahagarikwa n'imbonerakure, ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ku bw'amasoko yacu, uwo yishwe yaheruka gutsinda urubanza muri sentare nkuru y'intara, urubanza rw'amatongo yaburana n'abo mu muryango wiwe. Igwirirana ry'ubwicanyi ririko riribonekeza muri iyi minsi muri iyo ntara,
aho na Charles Ndayizeye umwimvyi w'ubutare w'imyaka 21 yishwe na mugenzi we Serge Niyonteze mw'ijoro ry'uwa 27 rishira uwa 28 Ruhuhuma 2024. Ubwo bubisha bwabereye ku mutumba Nderama zone Bumba muri komine ya Bukinanyana. Amakuru twaronse akaba avuga ko ubwicanyi bwimonogoje muri iyi minsi hagati y'abimba ubutare mu Kinyegero. Umwe mu bajejwe intwaro akaba amenyesha ko uwo muyabaga yishwe na mugenzi we yashaka kumwiba inzahabu umuhisi yari yanyegeje ahantu. Urupfu rw'uwo yimba ubutare ruremezwa na musitanteri wa Bukinanyana, akamenyesha ko abo mu muryango w'umuhisi bahatswe kwihora mu kugerageza kuniga uwo yamwishe iyo hadaseruka abapolisi. Buramatari wa Cibitoke akaba asaba abajejwe intwaro mu makomine kurwiza amanama yo guhimiriza mu ntumbero yo gukinga ubwicanyi buva ku kutamenya. Kareme Bizoza akaba yemeza ko agiye gukurikiranira hafi uko amadosiye ajanye n'ubwicanyi bwakozwe mu ntara yiwe akaba hakigandiye mu butungane. Hanyuma mu yandi makuru ndi bugushikirize ino nkuru ivuga ko mu ntara ya Cibitoke hariko haraba imyidogo ku bimbuye ibigori. Abarimyi b'ibigori baridoga, bamwe bidoga ko bataragurisha umwimbu wabo, abandi bakidoga ko batararonswa amafaranga avuye mu mwimbu wabo bagurishije kuri leta biciye muri Anagesa. Basaba ko ico kigo cubahiriza amasezerano. Buramatari warabahumuriza. Umwimbu wose w'ibigori ubugurwa n'ikigo Anagesa, ikigo ca leta, ku mafaranga 1,700 y'amarundi ku kiro, mu ntumbero yo gukingira umwimbu. Uko akaba ariko vyasiguwe na leta y'u Burundi. Ku bw'isoko ryaho umwimbu w'ibigori muri ayo makomine 6 agize intara ucujanwa mu bubiko bw'ico kigo. Igitangaje ni uko abanyagihugu gushika ubu batararihwa haraheze indwi irenga. Ivyo ni ibivugwa n'isoko ryegereye iyo dosiye. Umwe mu barimyi bo mu Rugombo ntahisha umwiheburo wiwe. Umwanya wo kurindira ni muremure mu gihe hari ibindi bintu dutegerezwa gukora vyihuta nko kugura imiti ndetse no kuriha amafaranga y'ishure y'abana bacu. Uko akaba ariko hasigurana umwiheburo. Uwundi murimyi w'i Buganda ariyamiriza iyo ngendo kubwiwe. Itariko ituma habaho kwemerera abantu gukora urudandazwa bisanzuye. Ku bwa bamwe mu barimyi, umwanya muremure barindira utuma habaho gucererwa mu kuriha amadeni yafashwe mu kurima. Amashirahamwe yo kuguranana hamwe n'amabanki abandanya harura inyungu kandi zishobora kugwira ku buryo bigeraho kunanirana kuyariha mu barimyi batari bake. Uko akaba ariko ashimangira. Muri rusangi ibintu bitera bigorana gusumba ku barimyi b'ibigori. Akarorero ni ak'umurimyi wo muri komine Bukinanyana, ahabona ko ukwigarurira isoko y'ibigori birimwo ingorane nyinshi. Amenyesha ko buri munyagihugu wese yemerewe kudandaza ibiro bitarenga 500. Mu gihe umwimbu usumba ivyo biro, ibigori bihakwa kuborera mu bubiko bw'imiryango mu kiringo kiri hagati y'igura rya mbere n'irya kabiri. Kuri ico, kubw'umufundi wa komine twasanze kuri ico kibanza, ibigori bijanwa muri Anagesa birashobora kubora navyo nyene kuko bibikwa nabi. Uwo muhinga arababazwa kandi nuko hata makuru hariko aratangwa ku bijanye n'aho ibikorwa vyo kuriha abarimyi bigeze. Leta ibicishije muri Anagesa yategerezwa gushira mu ngiro ivyo yiyemeje kugira ngo ntitakaze ubwizigirwa. Uko akaba ariko bibonwa n'umwe mu bakozi ba leta. Uwurongoye ibiro bijejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara yemeza ko atazi indinganizo ya Anagesa igurira abanyagihugu ibigori. Ku makenga y'abarimyi, Buramatari wa Cibitoke arabahumuriza, aho Kareme Bizoza asaba kwihangana. Ku kibazo co kugereranya uguteba kuriha ayo mafaranga abimbura ibigori ndetse n'abarimyi b'ipampa batararonka agahembo kabo kuva muri Mukakaro 2023, Bizoza asigura ko bidasa na gatoya. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Mu yandi makungu,
Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.